mviriza avuge papa yararirimba nigashaje umuzana indirimbo atigeze yumva ayumva mu archive gusa yawe reka obe gutinda biri kure nk'ukwezi Felix 2020 biragaragara ko ugiye gukora kandi cyane nkuko wabivuze ati ha ruhande y'umugenje Sal TV ije kubwanyu kubwacu kubgatwese yanitwa Niyinzi Jorali nkabashaka gutumira guhamagarira abakunzi b'umuziki wiwacu ndundi gukurikirana TV yacu ya Niyosel TV kugira subscribe kugira na comment yo kuyihagiza kandi no kuyisharinga ku bandi ndibaza niterambere mu gihugu cyacu s'il vous plaît logo ngiyi kandi ibintu biryoshe big up sana yes nuko vyama murabizi no kubazanira bishasha no kuzanira abashasha abartiste bariko barakorana cyane cyane bahani wacu mvuze bahani wacu nabahano ku butaka bw'u Burundi nyita Edison ndayahoze wongera umwite Arkeni ari kuri kamera wana ko ariko aramurika neza no muniga ubwo sinzi bihava yitwa Obelix wumvise izina Obelix abantu bumva byinshi bamwumva nk'umurape bakamwumva nk'umuririmbyi wa R&B bakamwumva nk'umuntu adakunda kwinjirirwa na cyane bivanye n'ukuntu uwo mwanya batabishaka nyene Obe ndakuramutse nongira ndakuwifuriza umwaka mushasha yambo n'umwaka mwiza w'amagara meza ndarusanganywe shaka umuwaza arakende ndarusanganye rurarenze biri gute Obe je ni yaswingi kwe hagiye uvuze ngo ni bwa bumwe twari tumenye cyo twishura ngo no kubariza ubwo je sinzi nimba cambaza Arkeni ucumuza par transitivity nawe ni bwa bumwe okay ariko je ndaho meze neza nawe ndabona umeze neza 2020 ntiwidotse nimburujwa yaraje ibintu ndabona ari god nta nomwe atidotse 2020 batagira umutima n'ubwenge ariko hanabavuze ko 2020 yabereye umwaka w'umugisha bo muri make ndabaza ubuherutse ati 2020 yagenze gute ngo abandi baridoze mugaje mpare ngo nasanze ariho nakoze ibintu byinshi gusumba indi myaka bo ingene bimeze umva 2020 n'umwaka wari mwaka jagari muga mu kajagari ntibibuza umuntu gukora nkanje 2020 niyo nasohoye indirimbo niyo nakoze muri studio indirimbo nyinshi niho koze indirimbo nyinshi kandi yari umwaka wa kajagari yego Obe ngaho tubwire 2020 nubwo yari umwaka wa kajagari abariho duhera imbere ko twerekeza muri 2021 kuvyuteguriye abakunzi umuziki w'u Burundi ivy'imbere ya 2020 tube turavyihojeje 2020 utangura wari wasize imbere y'Imana ibikorwa bingana gute kugira ngo izogukorere nimba ari bitatu canke bine Imana yagukoreye bingahe mu kazi kawe ko muziki we rero ugira unteranye n'Imana oya turazi ko kenshi tugitangura umwaka umuntu arategura plan akavuga ati Mana ibi bintu nkawe uhoro yisabiki uhoro yisabiki je byo ndayisaba nakubagije kwanza wewe je nanje mu nyuma cyane ndiko ndakubwira mbega iyo umuntu ariko arasaba Imana hora wumva avugira hejuru yaduka avugira hejuru kubera iki je ugira unshire kuri kamera mvuge ivyo nabwiye Imana cyambere je nasavye Imana nuko igomba ko mu buzima bwiza hamegeretse kuri ivyo nuko mu kazi nevoriwa hama nkavuga nti nimba nahora nkora ibiganiro nkaba mfise nk'abantu nk'ibihumbi nka 10 bankurikirana nuko agomba kwiyongera kw'ibindi naho ubwo nimba ukora indirimbo zibi bashobora gusaba ati Imana ndagusabye no mwaka nze nongere ko nka 3 mugabo nshiremwe naga clip nimba ntahora ndagakora bo reka ntaco tugire ko umva Imana urayisaba ibintu mikabigukorera kuko nta numwe asaba ikintu Imana ntikimukorera Imana iduha ivyo twayisavye sivyo nivyo niho ngira nshike gusa mu bintu vy'Imana naho nta kibera ubusa urana nkunda gwa karorero urabona uno munsi duhuriye hano hantu sivyo fata yuko nkuru yabana ariko ndaza nkagira nk'isanganya sinshike hano kumbura Imana hari ico yari kuba inkingiye nari gushobora gushika muri aka kantu ndiko ndihereza asanga banshiriyemo nk'ishano dufata karorero rero namba nagize isanga yaca nsubira inyuma nta kibera ubusa rero ubu nashoboye gushika ngaha gutanza karorero kwishana sa
abaririmbyi ngo murakunda kugira migwa n'ishyano nico bituma ngira ngo utanze yari gitanze bakarorero tuma tuvuga katuaki we nagiye waraguha ya ntashano ndahaki Imana igufashe sindaba umustar iriko rinde ntirijya abastar gusa ishyano ngo rirakunda gufatwa n'abastar cyane benyene usigaye warahinduye ingendo rero numva usigaye ugigimiza mbe kuva ryari ugigimiza mvuga ibyo washaka kuvuga Obelix kuva ryari ufata akajuisi sha ibi biramaze iminsi kweri mugasi kuvuga ko ntafata ivyo nahora mfata gusa n'ivya bindi nakubwiye ibintu byose biragira umwanya wavyo kano kanya nakajuisi nuko mu wundi mwanya hashobora gushikirwa ibindi ego simharira ego yes nuko reka dukomeze ikiganiro kuri niyo salty twinjira mu idoni dona cyane ry'akazi kawe kuko kenshi iyo turiko turakora turagomba kubanza kwinjira gatoya mu tuntu dutandukanye ibintu bigaheza bikabandanya bigenda neza warakoze ibikorwa bitandukanye byakiriwe neza waraciye mu management uri mu bantu bake bakunda gufata ingingo bagasezera management zitarafata ingingo nshatse kuvuga ko urashobora kubikora kwana n'umuntu kana kandi mukavuga ati jewe kino gihe bivanye nibi ndagiye ivyo warabikoze kandi abatari bake baravuga bati nimba koko atari ko arahazwa nivyo yari yiteze muri iriya company cyangwa na hariya kuvayo n'uburenganzira bwiwe mu nyuma ni Obelix yahavuye atangura gukora ku giti ciwe nyuma yo kugaragara muri management ubuzima bumeze gute uri kurakora ku giti cyawe bwana Obelix na cyane mu muziki Boje novuga yuko ndiko nkora ku giti canje niho numva ko mfite amahoro gusumba ko umuntu yo kubwira ngo ndagufasha ibi gasanga umwanya kwanza ajya ikintu cama kidusubiza inyuma no gukoresha nabo umwanya gasanga nawe yashaka kubigufasha mugabo rero bikaguma vyanka ya myanya mwateguye urabona ibintu vyacu natwe tujana n'umwanya uno munsi ashobora kuba hagezweho ibi undi mwanya akaba hagezweho ibi umva ijya bya management navyo ni kontra mu mwarasinye umva hari ibintu mwarumvikanye ati je nzogufasha ibi nzogukorera ibi mu kiringo kingana uku umva maze usanga vya bintu bidakunda muri ca kiringo ukagerageza kuraba ukavuga ati ndabibona ko no mu kindi kiringo ko bishobora kugorana ntaco gutuma na kimwe udahagarika gufata ingingo yo gusezera management burya biroroha bwana Obelix na cyane ko muririmbyi biroroha cyane mu gihe wubahirije amategeko urumva urindiriye ikiringo mwahanye kigahera hageze ko musinya kandi bashoboye kumubwira ati ibi bidahindutse je ntibikunda ibi bitagenze uku ntibikunda ko amakosa aba yarahabaye warayabonye utari impumyi warayabonye ego okay ni Obelix imbere yuko aja muri management ama clip video y'indirimbo ziwe ntizari kirenga amaze kuja muri management harabaye changement gato amaze kuvayo nyuma yaho twarabonye ko hasubiye guhinduka ibindi audio visuelle zaraje twashaka kumenya buriya buzima wari bayimwe imbere yuko winjira muri management n'ubuzima urimwo inyuma yo kuva muri management kuba hari ubundi bufasha waronse bwo kugira ngo tubone ingufu ufise mu muziki kino gihe bombanje gukosora gato ijya video yasohotse ndi muri management ni Mugani Desire yari yayimpaye ni sponsor yampaye nayikoze avant yuko nja muri management imbere yuko uja muri management ego gusa nivyandi vy'umwanya ndiko ndakubwira yaje gusohoka ndi muri management ikiza ko na logo ya management ntayiriko n'ubugiye kuri YouTube urayibona ntayiriko hariko logo ya Bantu Boy lancement y'ijya clip video bigaragara nkaho umengo byari bihagarariwe na manager w'ijya management wari urimwe abana bari ati nico gikorwa ca mbere bahereyeko niho nagira nshike bamfashije kugira lancement yayo mugabo clip audio vyose yari jewe uretse ko hajemwe ukuboko kwa Mugani ego okay atugerageje kumva bisa nkaho umengo nta bikorwa mwakoranye na management wari wagiye voilà nce tubona kubwiye rero hari ibintu umuntu harura akagera havuga ati ndabona ko ntobandanya ngenduko mu gihe ubonye abandi mu gutambuka biruka we ni wocu ugenda wavura okay nyuma yaho ubuzima na cyane watubwiye ati uko biri kose ndiko ndakora kino gihe
mbe Obelix afise ubufasha nyabaki mu kazi kiwe k'umuziki arigwana ko canke hari abaca batubwira ati turafise abantu badutera intege baba bavuye mu mihinga itandukanye mugabo atari umwe atumwa agashimira ibikorwa wakoze akubwira ati ebana ingo ndaguhereza akawundi gutyo ugasanga harahurishe audio harahurishe video kino gihe bimeze gute bo niho nocangira ko nkakubwira umwaka wa 2020 tubona kubwiye ko ntasohoye indirimbo nyinshi sinari gusohora indirimbo turi mu mibabaro ya corona sinari gusohora indirimbo turi mu kajagari rero kujya kuntu naca nicara hasi nkanuma ndonse akanya naragenda nkakora kuko ndonka akanya nkakora muga rero ngarutse kuri ico uri kuravuga ngo benshi ngo bafashwa n'abandi iki je nanje itunga rya mbere mfise n'abagenzi n'ubu nyine turashobora kuva ngaho ubonye unyemereye kundihira kana aho yabimbwiye reka ndabikubwire sivyo ndabikubwire yabimbwiye duhuriye ngaha ko ukuntu ninumira baguma bibaza sindiko ndakora nanje umbwiye ndakurihiye studio mfise indirimbo nyinshi zanditse mfise umwanya ndashoboye no kurara muri studio no munsi ejo nakubwira nakoze rero uyu mwaka wa 2021 bivaye n'ibikorwa byinshi mfise ntuzitangare wumvise ariko bamvuga nabi ngo ngumasohora ibikorwa byinshi ngumasohora ibikorwa byinshi ariko gato imbere ko twinjira muri 2020 ye neza 2020 abakunzi b'umuziki w'u Burundi baridoze nubwo mugwa mutubwira corona hariho n'abariko barakora kandi turi muri corona mugabo baravuga ati Obelix nibiki bimeze gute ga ibishure reka ngire kuri ico nyene kwidoga n'uburenganzira bwabo antuka sivyo hama ikindi kintu kimwe conyene ushaka kumenya ubuzima si fotokopi je ndashobora kuba norohewe no kugira gutya canke numva umutima wanje n'ubwenge bwanje binyoboye gukora gutya aho ugasanga uwundi suko biri sivyo kandi urazi bo turaciye ubwenge bwarageje kwiyumvira ubuzima si fotokopi ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga yuko ivyo wowe ukora n'ivyo je nkora canke ukuntu wewe ubayeho n'ingene je mbayeho sico kimwe biratandukanye umwaka bagomba kugara umwaka twugura umwaka bakawugurura bo biva numva uwugara ashobora kuba yarawuguruye ko ntushobora kugara utuguruye ugeze wugura umwaka n'abagabo jewe ivyo vyo kugurura imyaka no kugara sivyo ndimwe kuko umwaka je nzi yuko wugururwa n'Imana hama ivyo navyo kumbwira tugiye muri game ndazi ko ntahura gusomba bo tugiye muri game hari umuntu asohora indirimbo mu kwa kabiri woca uvuga gute ko wuguruye umwaka ntabwo z'umwaka woca uvuga ko wuguruye umwaka gute kandi umwaka watanguye ubona je wugurura umwaka nujya ayisohora muri rya joro rya 31 na ropomi aho je ndemera ko wuguruye umwaka no kugara urumva no kugara nuko nyene muga uje usoye indirimbo nkanje nayisoye mu kwa kabiri none woca umbwira ngo naruguruye umwaka okay kuba vuga yuko Obe changement yabaye y'umurindi ariko gusohora indirimbo baribesha nabagukurikirana mugabe iyo bija hose oya ntibabesha kandi ibintu ntibihora uko biri hama hariho akantu niko kuri twaje kubaronderera vyapfiriye he ego nari navuze yuko 2020 nakoze ibikorwa vyinshi mugabo ntabisohoye cane nkuko vyari nkuko vye nari nabiteguye nanje navuze icabitumye ntabisohora kujya hari impamvu ndaharura agaciro k'igikorwa indirimbo imwe uyisohoreye muri studio novuga ko izimbutse usanga ari 100 sivyo aho ntushizemo nka video canke ikindi eske urashobora gusohora indirimbo ubibona neza ko itaza kuvuzwa umwanya yovugijwe baguma bavuga ingene twikingira corona ukacumbwira neza ko we wakoze ibikorwa vyinshi ariho gukora vyinshi ntibironka umwanya ni nko gutanga injya zitarasha ivyo uri kurihuta indirimbo nayo ni ikintu kidapfa indirimbo ntipfa izi ndirimbo ndiko ndakora ubu n'abana banje bazozumviriza bavuge papa yararirimba nigasha cumuzana indirimbo atigeze yumva ayumva mu archive gusa yawe reka Obe gutinda bikore nk'ukwezi antuka namwebwe mugerageje kura muziki muri 2020 waracumbagiye vraiment waracumbagiye kandi ni benshi basohoye ibikorwa vyinshi kandi vyiza reka ndaguha kandi kantu gato ya woraba kubera iki indirimbo nyinshi zisohotse muri aya mezi abiri ya nyuma
amezi abiri ya nyuma aheraheza umwaka nuko twari twaronsa agahengwe ngira ngo canke hari muntu mbere kugira ngo binjize akanoti mu minsi mikuru bagaragaze ko bakihari Noel na Bonane umva ndabikubwira ni vya bindi usanga umuntu yateguye ati umwaka je nzosohora indirimbo 5 peut-être dufate sivyo ati umwaka uraheze ntazisohora hama agasohora kamwe corona ngiyo yatembereye yadushwayemwo aca abona umenga ntiyo gasohora kaca usanga muri aya mezi abiri ya nyuma arazisutse benshi barasutse vraiment tuvugisha ukuri benshi barazisutse we ntiwagiye muri bo nye n'umutwe muto turindirije umujenje nye n'umutwe muto obe jagani tugarura indirimbo nshasha barayisohoye akora agobe mwatubwiye ngo agatete bagize bana pronounce nabi arabavuga ngo agatete aratewe ya nagatete nitwize hamwe kino naho tuje n'imijenjeka Janze banure umujenjeka no kuvuga iki obe bo umujenjeka navuga ko ari umufunga kiwani umuntu w'umu escrow sivyo umuntu nk'uwo yumva ari umujenjeka nkunda ukuntu rimwe na rimwe abantu baba biteze ibintu mugabo ugaca bakatikoroza aho abantu bari biteze ikintu obe agiye kurekura wenyene ata undi muntu n'umwe ari iruhande aca tuzanira amazina amatwi asumira bakoze game mu za 2008 tutari tuzi bazi ko nanakubajije timbe aya mazina azananye hehe aba bantu bakuye hehe amurambwira ati abugerageje kwinjira muri kahise kabo uza gusanga barakoze byinshi mu muziki turashaka kutubwira history y'irya ndirimbo n'ukuntu bajya abahungu wabakusanije muri batanu nimba ntihenze ego tubatanu kigenza wayo amabandi bagaherekeza bo ngerageje vuga historique yayo bajya n'abantu kuva kare bakunda kugira kuntera intege sivyo nanje n'abantu nakuze nubaha kuko je narabafana ava ntaranamenye nuko nzomuririmbye ego cane ajya harimwo n'umwe ujya Tibizo nawe arabizi ni ibintu twama dutera inkuru turiko turasangira caye twicaranye umva avant narigeze kuba hano ububandi bw'abana bakiri bato natwe usanga twivukira aho mu Nyakabiga hari ibintu twagira bibiri ngira twahuriza ko twese swate koga mu ntahangwa ibyo nawe warabibayemo canke kwimyembe mwirohero muri ivyo mwahurira muri ivyo wakoze iki muri ivyo byose wakoze iki sasa ari umusiramu mvuye kwimyembe mwirohero n'abandi bagenzi abo twangana bigenda gute urumva nshaka kumenya ibyakurikiye sasa nka sikorosi we ndi ndataha mu Nyakabiga casanga Tibizo na bagenzi biwe ndibukamwo Hussein Mamarugo n'undi yitwa Kevin bariko barashutinga clip je nababona aho ivyo kuririmba byari bwanakoze no mu mutwe nari nk'icikundira football cyane rero ndavyiyumvira mvuga vraiment nanje turirimbanye ndumva ko byo bariteka kuri iyi ndirimbo mujenje ego none vyapfiriye bajya abagabo 2008 ni kera hari n'abatanguye umuziki mu nyuma nagira nkoreshe ijambo babaye ivyamamare canke bariye hit idasanzwe bagiye batipe vyapfiriye hehe hama wabiyumviriye gute n'abatipe bane tutamenyereye muri game urumva barimwo kera mugabo baragenda ukuntu bo batatu nibo barimwo ubundi umwe we n'umuproducteur nawe yayidukoreye nawe yayidukoreye kandi yarafise nawe rêve yo gukorera umwe muri bajya umwe vuga none pourquoi pas tukora twese dukora ikintu kimwe turicara ahantu hamwe turiyumvira haje ibinyegeri byinshi bakubwira ko bitimba uwo munsi twariyumviriye biranka turiyumvira ikintu twakora biranka cha dufata umugambi wo kuja muri studio twese mbere anashaka narahamagaye benshi ubwo bumva bishaka bose mu Nyakabiga ninjire muze tuje muri studio abo ku Gatumba ideziraza turi muri studio sivyo tugezeyo turiyumvira ico dukora ebana biraparangana mvuga ebana ubu rero mu ndeke cha ndazana sujet
niho ubona n'irya titre umujenjeka nabone niwe wayizanye ijya nta wundi ego nje nayizanye waciye ubanza gutanga none insiguro yawe wari usanzwe uyizi cyangwa wabanje nansanzwe ndayizi kuko narakunda kumva ngo abajenjeka bakoresha ubwenge ngo iki n'ibiki ngo bajya ba escrow no muri ville bakunda kubivuga kuri bajya abantu usanga baberewe usanga umuntu araberewe yambaye agakoti kiwe keza ashaka ameze fresh ariko akwescrow gamona naye ari mwishesheti warayamuha mwicaye mwaciye mubona ko mugiye gutanga message yihe twebwe rero message tuyishira ku mukobwa murabona ko tubana muri quartier imwe dufate yuko umukobwa twamukunda twese umwe gatwe kiwe atazi ko mugenzi wiwe yoba abizi canka mukunda niyo suje twaciye tudevelopa je nka developa mvuga ukunda mukunda ariko mu nyuma sangana umujenjeka yarambesha akundana n'abana kandi bose turazinanye ijya ndirimbo urazi kugira bayitahure neza bazobanza babone video yayo iri kwirakorwa video ni vuba cyane antuka iyi ndwi tugira dutangure nihera mbere ngaho urati nta gacerere ka audio oya uvuye mu gacerere na video yego kandi nta ndwi zitatu zisigaye ntarasohora n'indi ndirimbo nakujya wambaye ati kubera iki basohoye indirimbo nyinshi mu mezi abiri ya nyuma nawe kubera ugira usohora indirimbo nyinshi mu ntango z'umwaka urumva ko vuba ni nyinshi harabaho akantu ko gushitura wa muntu yari yibaza ko wazimye abanze yumve ko usubire ku cyuma wagarutse amuca umushira kuri ya ritme yawe rero rumwe kamwe nina Obelix tuva ku mujenjeka wumva ko ari ukugukeza kuko buri hajya hari abartiste bamwe tutaba tuzi mugabo tubamenya kubera abartiste baba bari ku mwanya akavuga ati jari umuntu yankoreye ikintu nufopa ko agenda kagirire reka ndamwereke ko kameme hariho icyo namurahuye ko canke namumenyeye ko mu nyuma mugakorana ikintu n'icyumviro ciza cyane umujenjeka nibaza ko ari message yumvikana abayisikoro barahari kandi message mwatanze iri muri benshi irahari mu bisagara cyane ubu no ruguru birahari mu mitumba obe iyo bijya hose kino gihe abakunzi b'umuziki w'u Burundi ngoma ndabagarukaho kubera kenshi tubarondera ari uko twumvise bamaze iminsi hari ibyo bariko baravuga ijya nino obe karasohoye indirimbo hariho ukuntu bamubona agaragara mu media tour hari ukuntu bamubona amenyekanisha ibikorwa byiwe cyane ku murindutse y'ubwoba mugabo nacyo nyine nacyo kintu baravuga yuko hari hagahaze muri kino gihe naho havuga ko bafise uburenganzira bwabo bwo kubyiyumvira bimeze gute bo ingene bimeze nibaza kwanza ko umuntu ari we yimenya akavuga reka nkora iki kintu bivanye niyo nshaka gushika urabona jewe benshi n'abagenzi abajournaliste benshi ni n'abagenzi ni nabo banamfashije no gutera imbere kugira abandi bantu bamenye rero kuri ico nta birebire no kivuga ko indirimbo yo ndayisohoye ndibaza nta numwe ntayirungikira vraiment nta numwe ntayirungikira mvuga mfasha ice ku radio iki urabona ibintu by'ibiganiro navyo sikuvuga ngo sisaba ibiganiro ndabisaba kandi nkavyitaba none umunsi ubu nyene twicaranye ndi mu kiganiro kandi ntiwankuye muhira je nizanye nditaba ubutumire sivyo je nejo kuri ya ngambo ya kabiri ukantumira urazi ko mbanguka nza niruka kandi ndabigusabiye no ngaha kuri ya ngambo ya kabiri wocu imenya ukantumira cyane byumvikana ko hari igiye guhinduka cyane bamaze iminsi abafana babona obe hari ukuntu twari tumumenyereye ukuntu akuriye kandi agenda bikuzi yego mbere wanashaka nejo nari muri RFM ndakora emission ijanye n'indirimbo ejo kandi ushobora kunyumva ahandi canke ahandi abakunzi b'umuziki w'u Burundi bumve ko iki gisani gikemutse ico singora nico sikibazo ego kandi sikibazo Obelix 2020 biragaragara ko ugiye gukora kandi cyane nkuko wabivuze ati haruhande y'umujenjeka clip video igiye kuja habona ati kandi
ntumiriye abakunzi b'umuziki w'u Burundi kuzoca bayiraba niho bazobona neza ubutumwa twashatse gutanga. Ati nyuma yaho naho nyene ngomba kuzoca ndekura indi ndirimbo ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Ntihandi nyene cyangaruka ahanini ndabarondera kugira ngo 2021 abakunzi b'umuziki w'u Burundi babifuza kumenya cyane mwido nido mbe babahungu bacu babashikacu baduteguriye ikimeze gute ariko intango yo nayumvise aho bizokurikira turashaka tumenye ukuntu plan yawe y'ibikorwa nubwo utoyitanga yose kubera sizwambwiye mbere ngo boca bayinyiba boca bayimutwara mugabo urahurire cyane cyane ku muntu mbere kugira ngo abarundi kazi bice kuri Niyosel TV bumve Obelix uko bagiye kubana mu muziki. Boss novuga ngo plan yanje ngo ipanze gutya ngo itariki ngo nzonsohora indirimbo canke ngo mu kwezi ukungo niho nzokora indirimbo canke ngo nzoransora ngo ku kwezi canke ngo mu mezi abiri oya gusa plan yanje ukuntu imeze nta kuryama ibikorwa biriho kandi no ndafite indirimbo nyinshi zanditse nejo ndashobora kuvuga ndagiye gukora kwanza uno munsi ndara muri studio yari wanyemereye indirimbo ndayikoze bikujemwe ubunyene ndayikoze yayinyemereye nanje sanze ndazandika ndazifite nyinshi zanditse antwajya iyo ufite indirimbo urashobora kuvuga ashaje yo numva nzokurikiza gukora niyi rero nta muri studio kesho ukora mwijoro si kenshi muganda bikunda ko mwijoro mba nisanzuye mba ndi kumwe n'umuproducteur atarushe kuko azi ko ararayo arafata n'amasaha ngahe yo kuruhuka kandi ikindi naco sindanamugora ko je nzanye indirimbo je mba ndayimaranye igihe mba numva ingene nshaka kwigenda mba numva ingene inyubako yayo biranyorohera cyane turi kumwe n'umuproducteur duhuza nko mwijoro ho ca twisanzura ko nta wundi muntu abagira yakire ca twisanzura nkamuha igicapo cayo neza cayo bien n'amanote vyose fresh hamwe tugirako uvuze ati ngo hari umuntu yanyemereye indirimbo ni gift ni gift ni gift umvanyemereye kundihira studio urumva no gushimira no gushimira kandi numva hajya rero umufa w'imbwego unyoba ugishushe abo tubone byarabivuyemo ucugenda urare ejo cyahubwe abantu harari inzu ahubwo reka tunyarutse emission cyo ndayatora ko bisanzwe bimeze tunanyarutse gusa reka cyo turangiza kugira ngo tuhita wigira muri studio nibaza ko imisara avuze yuko zanditse ari nyinshi indirimbo ubwo urumva ututora yayindi nyene igomba kujana nibihe tugezemwe ha bintu beze bananye bigenda neza. Obelix duheraheza message wohereza abakunzi b'umuziki w'u Burundi hanyuma deze twikomereza ibindi. Bodek message no bahereza sinovuga byinshi ni vya bindi nyene badufashe gukundisha abandi ivyiwacu ukumva umujournaliste nako aravuza indirimbo ndundi kanaka woba warakunze canke ikuryohera telefona mwandikire mubuza amahoro ayivuze ntidushaka guma muri vya bindi vyo muri Tanzania canke vya bindi vyo muri mu Rwanda hehe tugerageze guha agaciro ivyiwacu kandi abafana bacu je tuma ndabakunda jewe je naho yose abindirimbo y'undi muntu atari jewe birangyohera cyane ndakunda umuntu aha agaciro ivyiwacu gusumba kuko akimuhana akazi imvura ihise yumvikana ko bafise uruhara rukomeye cyane kugira ngo muziki utere imbere urabona abantu bo hanze nta kintu kibabaje nk'iyo baje ugasanga bariko bariyorera amamiliyoni bakaca bagenda ubunye system ihari ni ugukora cyane imana ibidufashe mugabe tuje imbere dukore cyane n'abakunzi b'umuziki ndundi batwiteho cyane antwa n'ababosi batatwitayeho kubasengera ku mana canke sinzi Mbere kwitega indirimbo ya gospel yari kuva kwa Obelix iriho yanditse mugabo hari indirimbo zibiri ziriko zirangora ntazi igihe nzo ziririmbira z'Imana no apana z'Imana imwe niyo muvyeyi wanje iyindi ni Imana sindiko ndabona igihe nzo ziririmbira ariko kubera iki abagabo barara kubiri bakarota kumwe Khalijo mu kiganiro duheruka gukorana ati ideni rimwe narikuyeho indirimbo y'Imana narayisohoye ati indirimbo nsigaje ni indirimbo nzoririmbira umuvyeyi yanyibarutse nawe nyene gutyo nyene no kwiko Imana icyo mugihurijeko no kwiko Imana kandi hamwe no fa ntazirimbye izo ndirimbo zibiri ngira
n'Imana yabica bishira kwica ko ndabishaka sana cyane nta kindi umuntu agomba gukora atari gusaba Imana data twese uri mu ijuru izo bigufashemo kandi bizokunda amen amen ndati kuyizera nta kindi nokora kandi atari gushimira ukanya waduhaye hano kuri kamera za Niocell TV ni n'ijya mbere dukundanye ikiganiro kuri no TV online Pardon gatoya ndashaka kubabaza Niocell TV bisiguri niyo daboro n'Imana hanyuma Cell sinakubwira mu kanya duhejeje oya gira ko vraiment gira ko ari umukunzi wanje ariko arumviriza nawe atarazi ico bisigura sivyo niyo n'Imana nyene yo mu juru niyo ndiko ndavuga hanyuma Cell nawe mu kanya duhejeje byadukometse doze ndasigura ijambo rimwe rimwe si jewe Jema vanda bimenya mugawe aramva bimenya azobikomeza mu kiganiro gikurikira sawa sana obe ndagushimire cyane ukanye twamaranye merci beaucoup kandi mwubaho aha ni muhira nta kibazo ufise bishasha nibaza ko tuzogusanga aho uzobiduhereza nkuko wabikoze neza cyane okay nuko bisanzwe bimeze twaturangije ikiganiro na Obelix yali Edison ndayahoze nkaba nari kumwe na Arkeni hariya kuri kamera za Niocell TV mukomeze kugira gute kugira subscribe haruhande yaho mwongere musangize bino biganiro bica ngaha inshuti n'abagenzi ndetse munandika no muri commentaire mutubwira aba artiste muba mwifuza canke amakuru muba mwifuza ko tubashikiriza bye bye. Hello guys, this is Titus the Sarah here. Just ndabatumire kugira subscribe kuri Niocell TV. Channel TV nshasha ije kubashikiriza amakuru atandukanye entertainment n'ibindi. Love and peace.